N'amakuru ateye ubwoba y'ibiriko biravugwa cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane ateye ubwoba ariko aravugwa mu birabana n'umutekano. General Prime Niyongabo yoba yinyegeje inyuma y'umugambi wo guturira ikambi ya Kabazi. Kuri menshi duhejeje kumenya yuko General Prime Niyongabo yoba yarakoze ivyo kugira ngo abone uko akora urudandazo rukomeye rw'ibikoresho vya gisirikare. Hari amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atazi ivy'iryo banga, akaba ari nayo mpamvu yaje avuga yuko adakeka yuko Kabazi yoba yaraturitse bivanye insinga z'umuyaga nkuba zoba zarakoranye ko, ahubwo ko ikibazo c'iturika rya Kabazi coba gifise ukundi giteye bitandukanye n'ivyo umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi kuri ubu ngubu yatangaje. Tugize iminsi turababwira inyinyurana rikomeye cane riri hagati mu bihangange vya CNDD FDD, ngo nimba ari umujenerali w'indakorwa ko kandi atinyitse ngaha mu gihugu c'u Burundi, General Prime Niyongabo, aho muri kino gihe bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje kumubogoza inshuro zishika zibiri, ariko nanone bikamuta kuw'amazi. Umujenerali agize imyaka irenga 12 arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Muri kino gihe havugwa amakuru menshi yuko uyu mujenerali nyine yoba ashaka kwegezayo Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Ndayishimiye nawe asigaye akora ibintu vyose atawagishije inama, kugira naho igisirikare c'u Burundi gisigaye kibwirwa biceya mu migambi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Akarorero n'ukugene Ndayishimiye yoba yarigennye kugira ngo azasubire b'umukandida wa CNDD FDD matora yo mwaka wa 2027, ariko igisirikare nyine kikaba naco carabimenye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi vyazamuye icuka gikomeye cane cibi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare, cane cane mukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Nibwo Ndayishimiye yamenya ivyayo makuru akomeye cane, hitamo kumaramaza igisirikare avuga yuko ivyabaye muri Kabazi yoba ariko arakora amatohoza akomeye cane, ariko ivy'igisirikare coba caratangaje ari ububeshi bukomeye cane. Vyagaragaje iri nyinyurana rikomeye cane hagati ya General Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye wagerageje inshuro zirenga zibiri kumukura, ariko nanone bikamuta kuw'amazi. Nibiki biriko biratera bombori hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo? Haherutse kuvugwa amakuru ajanye n'ibirwanisho bigize iminsi biragurwa bigashikira nga mu gihugu c'u Burundi bikongera bikavanwa. Hari amakuru avuga yuko General Prime Niyongabo ari we waba yinyegeje inyuma y'urwo rudandazwa rw'ibikoresho vya gisirikare, harimwo ibitwaro bikomeye cane. Hari n'andi makuru avuga yuko kuba Kabazi yaraturiwe yoba bifitanye isano bikomeye cane hagati y'iryo turirwa ndetse n'ivyo birwanisho biriko biragurwa. Aho amakuru adushikira avuga yuko General Prime Niyongabo nyine ari urudandazwa rukomeye cane rw'intwaro ndetse n'ibindi vyinshi cane bigenda biravugwa cane, tugira ngo tugaruke ko tunagaruka kwihangana ari hagati ya Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo, aho Ndayishimiye abandanya kudadaza kumukura ariko nanone agakora ko agasha. Byose nyine tugiye kubigaruka ko muri no nkuru twabiguteguriye. Bibutsa yuko tarafyonda kuri sabone canke se subscribe, wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzirabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari no yacu YouTube mukunda muri benshi Shiramatsiko TV, bashikiriza amakuru n'ibiganiro mutaronka handi. N'amakuru twatoje amasoko yacu atandukanye, amasoko mu gisirikare, amasoko mugambwe CNDD FDD, amasoko mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'ahandi hatandukanye. Umugabo agura vya birwanisho vyinjira ntibishike mu bubiko yaramenyekanye. Haraheze iminsi haravugwa inkuru y'ibirwanisho bigurwa n'abategetsi b'u Burundi ariko ntibishikire mu bubiko. Ibi
Ibibazo ni vyinshi ku hantu ivyo birwanisho bijanwa. Leta y'u Burundi kumwe isanzwe ntishaka guha umuco abarundi kuri ico kibazo, ahubwo abategetsi bagerageza kubihisha, yamara ntawutwika inzu ngo ahishe umwotsi. Mu kiganiro ca hirya y'ejo ku munsi w'Imana, Pacifique Ninahazwe yarashize ahabona amabanga atari make amaze kumenya ku birwanisho vyinjizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico mwomenya coco nuko ivyo birwanisho bimenyekanye biteba kuko ngo abategetsi bari bamaze igihe kinini bavyinjiza mu gihugu ariko ntibishike mu bubiko. Inkuru zivuga ko ibirwanisho vyinjirira ku kivuko c'i Mombasa bigaca biherekezwa n'abasirikare ba Kenya gushika ku rubibe rwa Tanzania. Abasirikare ba Tanzania nabo nyine baca babiherekereza bakabishikana ku rubebe rw'u Burundi Ikobero. Abasirikare b'Abarundi nabo bagaca babiherekeza bakabijana ahatandukanye nko mw'ikambi ya Mukoni, ikambi ya Gitega ndetse na Bujumbura. Hari bikeya bica bipakururwa amakamyo yabizanye agaca asubira inyuma, abasirikare b'Abarundi bakabishikana ku rubibe Ikobero bakabiherekeza, abasirikare ba Tanzania nabo nyine bakabishikana ku kivuko ca Tanga bigaca bipakururwa. Mu misi ya vuba haraherutse kuvugwa amakuru ajanye n'amakamyo ashika 23 nizo zamenyekanye ko zinjiye ziciye mu nzira duhejeje kubabwira haruguru. Aho zisohorewe mu gihugu zasohotse zirenga izari zamenyekanye ko zinjiye, zasohotse ari ikamyo 80 zose zica muri ya nzira duhejeje kuvuga haruguru, zishikanwa ku kivuko ca Tanga. Pacifique Ninahazwe mwe mu baharanira agateka kazina muntu akunda no gushira amabanga akomeye cane hanze ya CNDD-FDD yabwiye abategetsi boba bibaza ko ari ibinyoma ko bokwinjira muri parikingi y'ikivuko ca Tanga bisuzumire ko izo kamyo atariho ziparitse kugeza iki gihe. Ivyo birwanisho vyoba bijanwa hehe? Pacifique Ninahazwe avuga ko nawe atazi iyo ivyo birwanisho bijanwa. Ico amaze kumenya gihambaye ni uwubigura ivyo birwanisho vyinjira mu Burundi ntibishike mu bubiko ngo bigurwa umugabo yamuka mu gihugu ca Libani ariko akaba aba mu Burundi. Pacifique Ninahazwe abandanya avuga ko igurwa ry'ivyo birwanisho rifise amasezerano ibizwi nka kontara zibiri. Kontara ya mbere igizwe n'amakamyo 300 nayo kontara ya kabiri 300 nyine, bisigura ko ibirwanisho bikibandanya kuza. Amakuru Pacifique Ninahazwe yakuye mu nzobere isobanukiwe ivya CNDD-FDD ngo abategetsi ba CNDD-FDD n'abakomisiyoneri, nayo usohora amahera yo kugura ibirwanisho akaba wa munyaribani ngo birashoboka ko hamwe abategetsi ba CNDD-FDD bahitamwo kwakira amahera ya komisiyo, ahandi bakakira ibirwanisho mu kibanza ca komisiyo. Ku bwa Pacifique Ninahazwe ngo ntakeka ko leta y'u Burundi iri mu kazi ko kugurira ibirwanisho urwego rudafise uburenganzira bwo kubigura, vyoba bigurirwa ikiroberi. Nta muco uhari. Pacifique Ninahazwe yaragarutse ku kibanza kiri ahahora ishirahamwe Burundi Textile, bivugwa ko ariho ibikamyo vyinjiye muri Bujumbura bishikira, ngo ico kibanza kirarinzwe bimwe bikomeye cane kandi ngo ntihazanwa abasirikare abaribo bose, ngo hacungwa n'abasirikare bari muri polisi militaire. Hari inkuru isa n'iyitwengeje Pacifique Ninahazwe yacishijemwo ivyigeze kubera muri iki kibanza ca Burundi Textile. Ni inkuru ivuga
umusirikare w'ipete rya majoro yahoze mu gisirikare ca kera asanzwe ari icegera c'umukuru wa polisi militaire. Uyu mu majoro ngo yoba yaritoye igihe kimwe agenda kuraba ibikorerwa aho hahoze Burundi Textile. Wa majoro ahashitse abasirikare bacunze baramubwiye ko atarekuriwe kwinjirayo. Wa mu majoro yabibonye nk'agasuzugura kubona abasirikare asanzwe arongoye muri PM polisi militaire bamubuza kwinjira aho barungitswe gucunga. Yaciye yinjira ku nguvu, abasirikare baca batelefona ubwo nyine ku biro bikuru by'igisirikare, baca bahabwa itegeko ryo gukoresha inguvu bakamushiburira hanze. B'abasirikare uyu mu majoro asanzwe atwara muri polisi militaire baciye bamuteruza intoki kurya kwinginga, bashiburira hanze baca barugara. Wa mu majoro yaciye ahindurirwa ikambi yakoreramwo arungikwa ahandi. Uwo munsi nyine ivyashikiye uyu majoro ni icemeza neza ko abategetsi bo muri CNDD FDD bari muri urwo rudandazwa rw'ibirwanisho, badashaka ko amakuru kuri ivyo birwanisho aja hanze. Biranashoboka ko arico catumye irya kambi ya base ituritswa kugira ngo leta y'u Burundi ironke icitwazo co kwemererwa kugura ibirwanisho vyinshi cane, kubera icitwazo c'uko ububiko bukuru buherutse gusha. Ariko nanone ngibi navyo nyine bikaba vyarerekanye kutumvikana kuri hagati y'akarwi karongowe na General Prime Niyongabo koba kagura ivyo birwanisho ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ituritswa rya kabaze ngo ryoba ryaraturutse kuri General Prime Niyongabo ndetse n'akarwi kiwe kugira ngo babone uko baraja nyine bagura ivyo birwanisho, vyitwa yuko kambi ya kabaze yaturitse. Gutyo Uburundi bukaba buriko buragura ibindi birwanisho kugira ngo buzibe icuho c'iryo turika nyine ry'ibirwanisho vyari muri kabaze. Ivyo vyose Ndayishimiye akaba yaratanguye kumenya amakuru y'iryo turika ry'ubwo bubiko, ndetse akamenya nuko hari urudandazwa atigera amenya ruriko rurakorwa n'akarwi k'abasirikare b'abajenerali. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye aribwo yaciye azura umugara avuga yuko ivyo ngivyo atabizi, kandi ababesha yuko kabaze yoba yaraturitse bivanye n'isanganya ry'umuyaga nkuba. Singa z'umuyaga nkuba zoba zarakoranye koko ari ububeshi bukomeye cane. Ndayishimiye yarejeje kuvuguruza General Prime Niyongabo abinyujije ku muvugizi w'igisirikare c'u Burundi General Gaspard Baratuza, ivyatumye kutumvikana hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse General Prime Niyongabo vyiyongera ku murindi ukomeye cane. Ikindi cyatumye umubano w'abagabo babiri uca utosekara nibijanye n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yigennye kuba asubira kuba umukandida wa CNDD FDD mu matora yimirije, mu gihe bivugwa yuko no mu mugambwe CNDD FDD batamenye uko vyagenze, ndetse n'igisirikare ntikibwirwe ibijanye n'ayo makuru. Mu gihe nyine hose habanza kumenyekana ivy'ayo makuru, vyagaragaye yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba yaritanze kugira ngo arabe ukugene yakora imikenyero yiwe, kuko yari yahejeje kubona yuko bamwe mu CNDD FDD ndetse n'abasirikare batakimukunda kandi batakimwifuriza yuko yobandanya kurongora Uburundi. Ivyo vyose bikaba bigaragaza icuka cibi kibandanije gututumba. Hari amakuru yavuze yuko ibitero vyakozwe ku miduga irerura mukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare General Prime Niyongabo ngo vyoba vyaraturutse kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo arabe kugene yamwikura ko, kuko abona yuko ari we asigaye ashobora kumwibikira imbehe muri kino gihe. Ariko nanone amakuru avuga yuko ivyo bitero nyine bitagize ico bikomeretsa kuri General Prime Niyongabo, ariko nanone akaba afise inzigo y'akazikira ko umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo yaronka ikindi kiringo, ariko ko atazagitwara ngo agiheze bivanye n'ukugene
asigaye akengera abajenerali, asigaye akengera bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD bivanye n'uko atacumva impanuro za bamwe mu bafatanije kurongora igihugu. Kuri ubu ngubu igihugu kikaba carapfuye, hari imigambi ikomeye cyane ariko irategurwa n'uturwi dutandukanye, kamwe mu basirikare kandi mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD yo kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru tukibandanya gutohoza, mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi bishasha ku binyegezwa muba mwanyegejwe biba biriko biragaruka ko cane hirya nino. Mu kandi kanya ntimuze kuja kure, turaza gukurikira. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.